Haburyo urahatse urabona ko habuze gato yumbura. Kandi rero nsanguka se hajya hirya. Byabihetse. Aho urazo naringiye ngiye kwisoko. Oya. Ayo utabana umunota numwe. Ntiwantora no kuri telefone ko niyo ngo ngiye gutora kwisoko. Umviriza mbe nako nyene banze mbwira. Babandi nasanga muri ko murashwana byagenze gute. Reka bajya abahungu ntibumva. Urazi cyo twari twapfuye. Yego. Bajya abahungu bari bamfitiye amahera. Rero ndiko ndabishyutsa barabonye ko bari batatu bace bankoranira ngo bankuru kandi ri cyanhangajije sinenze kuze gushwana kuki yo cyenda shwana hajya ariyo bahura nanyoye hajya twari kwicana urumva ari ikintu cyari kinzanye nyamukuru benyene warumvise ko kwa bwagoke bariko baratanga akazi je sinzi umuntu yigeze kuvyumva ko naravyumviye je urumva narahita byiyumviye je nsangwa mengo twoja gusaba yakazi kwa bwagoke urabona agashomeri kahari reka muhungu ubona yagafege ndayabura ntiyumva netuzogende ryari ejo je ndibaza ntivyokunda kubera urumva hari umuntu yampaye iketi nagomba nzori jane ejo kubera hari igihe nosanga hari ibintu vyihutirwa bo je nico mbona tuvugane atavye guhindura uwo munsi nyene kwa gatatu we nubwo uzoshaka mu gatondo butaraca tuzohurira kuri kakabare kwa Nyomogo sanga wenda kubye nubwo uzoshaka ko sizere nzoba nahashitse nzokwemera kuvyuka ijoro umviriza tuzozindura hajya nyene bugica nkasizere tube tuhashitse nta kibazo none inshuti yanje hako naringiye ku isoko tugende tujanye reka nanje wawe gusa hanje nsubira inyuma nta kibazo ndakubonye tugende hari gihe usanga hari umuntu amfitiye amahera tuze kunywa agacupa mugabo wanje uwayoye kanyanga ntiyonywa rugoma ugurura umufaso narashitse ugurura byukuri mwiriwe urakirigwa iyo wiriwe nyene oya humura ndakuzaniye sindakwibagira ivyo nibiki umviriza gwari ruryoshe kwa Matayo batamacu iri joro we nibona kuteye isoni wewe mbego kindeshira kutasa gutyo yewe gababa we warahiriwe narahiriwe uvise umugore akora akazi gakomeye we nubona ko uri kimaramare mu bandi bagore wewe niyo bakubwiye yuko uyinzaniye amakosa yose wakoze yo gutaha ijoro azoca avaho ana amazi yo koga rero kwiranga ibyaha wakoze cyangwa ibicumuro wakoze bica bikuvaho oya naco mutaba wanje twarambikanye impeta reka ndekura ruragapfa tutambikanye impeta na wewe nawe uzonje ahubwo narahumanye ndakwereke kuvyaha mbona unkorera n'ibicumuro mbona unkorera data ko wizaniye amazi yo koga ubu ngomba ndabikoze ntabicumuro mfise kubera wazanye amazi yo kwiyoga reka ndabikoze sivyo ahubwo reka ndakwereke mazi ngumzaniye ibyo nzanira ipfu kubana n'umugore nk'uyo wotuma wibana mu nzu uze kundaza ijoro nguza kumbamurira kurugi notuma nibana akombana n'umugore nk'uwo uranyishe wakivagundi wenyagutu mugore nk'uyo hantahira kw'ijoro ambuza amahoro ambuza kwisinziriye uranyishe wakivagundi uranyishe sha ubego n'agapiripiri asutse mu maso ko kuziba sha urahumba naho nyishe se turararana nabinanye nunjobetse ndabikuraza uruhande ngo wugare hoho nyakubane ba ngo wugare nyagutuntu rara nyene ukukuma imbere y'umuryango
turakora kongera amahera wase tubihebe kongera amahera cyafunye n'intore kongera amahera mwibuke ubushefu ari mu kuza murabe dukore n'ingoga oya nibyo doda ndagomba mumbwire sikuri nk'umwuga akoreye jinare murazi kuva aho yagereye oya umvirize urya ndamuzi urya muri wosanga ari kumwe na chef baza kuraba baza kuza bazanayo kandi burya ngo yaje yambaye neza yari yaje yambaye neza na je nabibonye kandi mu kugenda yagira sohoka wumva mukana bino bintu birakwiye gusubira arakorera Tutana kadasha yigira. Karoli nawe bagabo kararemye yego bonesha yego ni sawa osaraje none bandu magarike gato kumenga umukora nk'abantu barayi batari urabona nkabonesha bonesha sa ndakubwire urabona ibintu musigaye mwiki mwe nanyomvye we nyomvye nawe sabwe urabona ibintu musigaye munkore aha muri abantu bangahe bankorera ibintu bidashoboka twebwe chef turakora turakora nene uzi ibintu biregeze ibi biregeza he none ko amahera atamusi ndabahaye amahera muyatwara uko ndayabahaye bemuyagabaye muvuge muti twaregiye ayo yandi yasubiza inyuma amafaranga twashobora kuhatya mugwazi ko ibi birusha gose no ibiri birarusha gose nubize inyiga tubitemo tishari ahe ko mwarushe rero n'ugutaha dutawe yinjiza abandi doshikora abakoze kora ngatebwe here niko abakoze kora ngatebwe here none mwaje ko mwe mukora mwenyene mbere muyagize ko ndabahera ni ibindi zingahe mwapakiye izo mwapakiye ni zitanu urumva ko hasigaye imwe hasigaye imwe okay hajye ndababwire bonesha nyomvyi abagabo wapi hamwe na wewe natewe ahubwo chefo abatera ingorane mwege ntimuri abamenye nk'akarorero nka Regina amaze amasaha 3 tutaziyo yagiye kandi ntabigize no musi gusa misase yamabigira ivyo bintu ndakubaza ikintu we wansubiriye cyane none uramujejwe Regina uramujejwe kabo nuko yo tugiye kwembwa nawe ne turahembwa none hari umunsi ntarabahemba ico mwakoreye wewe ukora ivyiwawe ibinyere ndaguhembera urya sujejwe kumuraba jewe njejwe kumuraba kibabaje nuko nivyo dukora biganye ndakubwire webonesha sa we vayo hiye mukino duga kugira ngo ubura panga ajya mabuye yego ubura yigeranya ajya mbona mwashize hano yego weguma mukora genda nyaruka wegeranye urayabona narya yose igeranye uterera hajya gujya Regina raje mbese tashafu yanyishuye genda bwe ibyo muri ko muri muranira ni genda urafashe gupanga amabuye hajya nababwiye gukora kora nk'abafite amaboko nyarutsa kora ewe wagiye amasaha 3 yose uri kurambaza iyo nawe nta masaha 3 mukama yena nabonye na chef nacu yabivuze aha tari muri 15 mazeyo amasaha 3 ubwo bujambo numva nubwiye amaboko ni yakora cyangwa amajambo ni yakora hakora amaboko ni hakora amajambo kora nta bindi ndagutegetse ko ndakora chef nuko rero ugabanya mu majambo yawe mukana ko ndamubaza iyo yari yagiye ubwo mbere ha mugore ibyo ntibibaraba mwe nababwiye mukoze neza agacuma ndabara ari hejuru ajya amafaranga nahise ngo kudasoma ndana yega je nanyo yikira